tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza tuyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunaka ugira uza aho nyene. Umvise Imana. Yes. Mfite ijambo rikomeye cyane ngomba kubabwira. Ndiko ndumva mwisi mpemu kwezi kwa kane gufise cyo gusangiye no kwezi kwa gatanu. Tugomba tuve mu kwezi kwa kane tuja mu kwezi kwa gatanu. Ku bantu mwariko murabona Imana, get ready kubona Imana mu buryo bukomeye cyane. Musi weje ndiko ndasenga mbaza Imana ibijyanye no kwezi kwa gatanu. Imana yavuganye nanje imbwira ko kwezi kwa kane gusa cyane kuri twebwe no kwezi kwa gatanu. Get ready. Mu kwezi kwa gatanu ngiye kubona ibintu bidasanzwe cyane. Cyo gituma mpemu yarashize ku mutima kubaganiriza, kandi icyo bisigura kugenderwa n'Imana. Yambwiye ati bikomeze cyane kuko iki nigihe ngomba kugendera ishengero mu buryo bukomeye gose. Alors nagomba kubwira ngo get ready. Turacari muri sezo ibandanye. Iyi sezo yo kugenderwa n'Imana yarengeye kwezi kumwe kwa kane. Iyi sezo yo kugenderwa n'Imana numva bifatanye cyane no kukwezi tuko turinjiye mu kwa gatanu. Alors nagomba ndabaganizere kuri teme nise kugenderwa n'Imana. Gutyo nyane kugenderwa n'Imana. Vuga ati iki ni gihe cyashinzwe n'Imana cyo kugenderwa. Ndatuye kw'Imana irangendera. Vuga cyane ati ndatuye kw'Imana ingendera mu muryango wanje, mu vyo nkora, mu buryo bw'impemu. Ndagenderwa mu buryo budasanzwe. Ndatangaje kw'iki gihe ari gihe canje cyo kugenderwa. Iki ni gihe canje cyo kugenderwa n'Imana. Ndatuye kw'iki ari gihe cyo kwakira ishurirwa ntigeze nakira. Iki ni cyo gihe cyo kwakira ibitangaza ntigeze nakira. Iki ni gihe ibimenyetso n'utwumiza bikoreka mu buzima bwanje mu izina rya Yesu. Ndatuye kw'iyi sezo ari sezo ya visitation. Iyi ni sezo yo kugendererwa mu buryo budasanzwe. Abamarayika barangendera, ukuboko kw'Imana kurangendera, ubwiza bw'Imana burangendera, amavuta y'ibitangaza arigaragaza mu buzima bwanje. Iki ni gihe canje cyo kugendererwa mu buryo ntigeze menya mu izina rya Yesu. Amena. Shataraba shatarabrande sikarabrande reskivalia mantaraba shataraba rositarabrande sovahakarabrande shitarabrande radoba sotarabrande gesivala taragrabadea radebo shakaramanda la hoskovadisha la hatara roskivaliga. Amajambo ushoboye ko y'agaciro akakubera gutyo, ngo ushoboye ko yafata ibisanzwe akirenganira. Aya majambo ushoboye kuyafata nk'ay'agaciro, irijwi ushoboye kurifata nk'ijwi ry'Imana bikakubera gutyo, muga irijwi ushobora kurifata nk'ijwi ry'umuntu rikirenganira.
ndatuye ko iki ari igihe kidasanzwe cyo kugendererwa kuri iri shengero mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Radeba shatara brenda sovaligaha manta karabasheta la brande grezivalaya. Ndatuye ibirenge amajambo kuri iri shengero mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Ibirenge intayo zisanzwe kuri ino shengero mu izina rya Yesu Kristo. Ndatuye ko igihe cyo kugenderwa kubatawe, kubahemukiwe, kuba imitima yumye, kuba ari ahantu ubweranyange mu izina rya Yesu Kristo. Ndabaho iki ni igihe ubugaragwa bugiye gucika itoto rikomeye cyane mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Rabasheta rabendo sivrahata rakamande zovrahadigamande robashate karabrindo sivrahade. Ndiko ndizera kwikara igihe mindo sitalapa abashonje inzara y'impwemu bahazwa, abashonje ingabire za mpwemu yera bahazwa, abashonje gukoreshwa n'Imana bahazwa, abashonje ishirirwa ry'Imana ryo hejuru bahazwa. Iki ni igihe cyo guhazwa mu izina rya Yesu Kristo. Ribasonda ragabare abashonje kugororokera Imana, abashonje kubaha Imana, abashonje kugenda nkuko ijambo ry'Imana rivuga. Iki ni igihe cyo kugendererwa mu buryo budasanzwe. Imasombra hadege abasenze barindiriye inyishu. Iki ni igihe cyo kugendererwa mu buryo budasanzwe. Amapromesa amaze igihe. Iki ni igihe cyo kugendererwa mu buryo budasanzwe. Abahagaze imbere y'ikiyaga gitukura. Iki ni igihe cyo kugendererwa mu buryo budasanzwe. Abahagaze imbere bigatanya nk'abagoriyati. Iki ni igihe cyo kugendererwa ibigatanya bigasenyuka. Abahagaze imbere y'ibuye ryumye bakeneye amazi. Iki ni igihe bitandara bitoka amazi mu izina rya Yesu Kristo. Mindo sibra abamaze imyaka bizungurukako, bazunguruka ahantu hamwe ataterambere, atantambwe kije imbere. Iki ni igihe ibikoresho byose bikenewe biriko biregerana kugira umuntu wese atera intambuko ije imbere mu izina rya Yesu Kristo. Mindo sibra abakozwe isoni, abambitswe umwambaro w'isoni. Iki ni igihe cyo kwambikwa uwundi mwambaro, ababaye kritike. Iki ni igihe mu izina rya Yesu Kristo agakengegwe gatembagazwa in the name of Jesus. Iki ni igihe cyo kugenderwa n'Imana. Mazubra hakata reba shanda kamande abafise iminwa yanduye. Iki ni igihe cyo kugendererwa mu izina rya Yesu Kristo. Mindo brihaska rakeba rahaya matezi prakata abatumwe bakabura ibikoresho. Iki gihe cyo kugendererwa amafinansi arabazako, abantu bakenewe barabazako. Ikintu cyose gikenewe kiraza, ivyumviro biraza, ikibanza kiraza, everything kiraza mu izina rya Yesu. Mimbrado sakaraba manda kamande zitalaba. Iyi ni sezo irengeye iyo wewe utegura. Iyi ni sezo yateguwe n'Imana kuri ino shengero. Iki ni igihe cyo kwinjira mu birimba bishasha. Iki ni igihe cyo kwinjira mandezu brahaka rategabaye. Abinzitiro zabo bari bubatseko, abamafondasiyo yabo yanyiganze. Ndadekraye kw'izindi fondasiyo zikomeye zashinzwe ku bwanyu muhagararako mu kubakwa nk'inzu yo mu buryo bw'impwemu mu izina rya Yesu. Rabashantalaba abanyazwe icyubahiro, abanyazwe inyenyeri zabo, abanyazwe umugisha wabo, abanyazwe. Iki ni igihe cyo kugendererwa. Agira kwiyegereze afite imbabazi nyinshi gusumba uko wigeze kumubona mu izina rya Yesu Kristo. Twigiye mu gihe cyo kumubona mu rugezo runini tutigeze tumubonamwo mu izina rya Yesu. Rabashata abahagaze imbere y'igikuta nka Yeriko nagomba ndabatangarize ko kirasenyuka kandi akamo k'intsinzi karaherekeza mu izina rya Yesu. Uno mwaka wacu twarabwiwe n'Imana kwimeze nk'ibikuta bizosenyuka. Imana izoturemera intsinzi. Twarabwiwe mu ntango z'uyu mwaka yuko Imana izoturemera intsinzi ikomeye tutigeze tubona. Igihe cyose tugatangaza mu kamo k'intsinzi. Ishimwe ryiwe, ishimwe rikomeye, ishimwe rihambaye.
Imana yabwiye Sara ngo igihe kigeze, aho iki kigeze, umwaka ugeze, aho ugeze, mu nzu iwawe hazoba hari impundu, mu nzu iwawe hazoba hari impundu. Marekizo paraya azitaraba. Kandi Imana ashobora gushinga igihe ku muntu kanaka ikakubwira ati umviriza, amatariki ageze aho yageze, ukwezi kugeze aho kugeze. Manti barahaya, ubishake n'ubishake, nashizeho sezo, nashizeho igihe. Manto zitaraba yuko amasezerano wari uwindiye 25 ndabdeka ndashinze ko umwaka ugeze aho ugeze, umugongo wawe uzobuhese. Manta kamando zitalaba rateba rakamande ushariba haskata rabashenda ragabaya rababasenda raga rabashenda ragaba indo zitalabaya izotibaya. Igihe cy'uko umwasi kwitamba ku muvyimba kirarangiye. Igihe cy'uko umwasi agukoza isoni kirarangiye. Igihe cy'uko hamamara ishimwe ry'umwasi kirarangiye. Iki ni igihe cyo kwamamara kwishimwe ry'Uhoraho Imana yacu, kugira bimenyekane kwiri hanga rifise Imana, kugira bimenyekane kw'Imana wizeye atari bayare, atari Dagoni, mw'izina rya Yesu, atari kiranga, atari ryangombe, mw'izina rya Yesu. Leba shatalaba rakeba zitalaba rakezitalaba. Nyuganza muganza mubyati nzo umuvictime w'igihe, nzo umuvictime w'igihe, nzo umuvictime w'igihe. Shatalaba. He's not by might, he's not by power, he's by the Spirit of God. He's by asete kabaya azitarabaya. Umunsi umwe witwa Zerubabeli birivuga ngo hari umusozi wari imbere yiwe, amara prokama ngo wigira iki wa musozi uhagaze imbere ya Zerubabeli, uzocikira amatabi imbere yiwe, uzocikira amatabi imbere yiwe, uzocikira amatabi imbere yiwe, uzocikira amataba imbere yiwe. Uzocikira amataba imbere. Iri ni ikoraniro ryo kugendererwa, iri ni ikoraniro ryo kugendererwa. Believe God, iri ni ikoraniro ryo kugendererwa. Izera Imana. This is your day, this is your day. Nakubari bishobora kuyifata nk'ibisanzwe, ushobora kuyifata nk'ibyo wamye wumva bikakubera nk'uko, ugushobora kuya agaciro bikakubera bidasanzwe. This is your day. Iki ni igihe cyawe cyo kugendererwa. Uyu ni umunsi wo kubona Imana. Iki ni igihe haba declenchement spirituel mw'izina rya Yesu Kristo. Iki ni igihe amatanguriro anyiganga. Birivuga ngo hasigaye rimwe nkanyiganza n'amatanguriro y'isi, hasigaye rimwe kazetalaba rate barakabaya mindo zitaraba. Ibinyiganga byose bikanyiganga, hasigaye rimwe manto zitaraka. Ayayayaya imara hasakata into barakata izekaramanda gaba izakirata kabaya. Ijambo ry'Imana rikuwa mw'Imana nzima ricitse ubusa, ricitse idini, ricitse inyuguti. Ijambo ry'Imana ni ijambo ry'Imana, igihe Imana iriherekeje nagomba nakubwire ko atajambo Imana yavuze risubira inyuma ridakoze icyo ryatumwe. Nk'uko imvura na sheregi ibigwa bigatosa isi, niko ijambo ry'Imana rimeze, ntirizosubira inyuma ridakoze icyo ryatumwe mu buzima bwawe. Nagomba ntangariza ishengero, hari ijambo ariko ryatumwa, hari ijambo Imana yatumye ku buzima bwawe, hari ijambo Imana yatuma ku muryango wawe, kandi ntirizosubira inyuma ridakoze icyo ryatumwe, ntirisubira inyuma ridakoze icyo ritumwe. This is our season, this is our season. Rima shandaragaba rate kamande izotaraba rate kamande izotaraba. Biva umwete w'Uhoraho uzoshitsa ivyo, umwete w'Uhoraho
umwete uhoraho uzoshitsa ivyo, umwete uhoraho uzoshitsa ivyo. abantu baryamye spirituellement, abantu impwemu zabo zakorotse, abantu mwahuye n'ibintu bikabanyiganza bikababureversa, nagomba nakubwiye ngo this is the season, iki ni igihe cyo guhaguruka. Rise up, rise up. Mante kabaya, twaje kugushikigira spiritually in the name of Jesus. Twaje kugushikigira spiritually in ikoniro ryo guhagurutsa imwemu yawe. You must rise in the name of Jesus. Utegezwa guhaguruka, ikungu muri ushambagara, ikungu muri muzu zanduye, ikungu muri gihe kiremereye, ikungu muri gihe kigoye. Haguruka, haguruka, haguruka mu izina rya Yesu. Ibyaguciye ivuto, iki ni igihe cyo kubica ivuto. Iki ni igihe nawe wica ivuto, iki ni igihe nawe wica ivuto, iki ni igihe nawe wica ivuto, iki ni igihe nawe wica ivuto. Ndabona iki ni igihe nawe wica ivuto. Byaguteye ubwoba, iki ni igihe nawe cyo kubitera ubwoba. Iki ni igihe Imana ikirakubwira umuntu aremereye cyane mbere yavyo. Abasigwa musigwe, abahagurutswa muhagurutswe, abakoreshwa mukoreshwe mu izina rya Yesu. Rabashatarabrane, azotarabrane. Urakoze mpwemu yera. Tujane hariya muri Luka, hari ikintu ngomba ntereke mu mpwemu yawe. Par grâce de Dieu. Tujane hariya muri Luka igice 7 umurongo wa 11. Ndavuga ivyimviro nka bitatu. Cyo dusenga Imana. Abango hashize igihe gitoya aja mu gisagara cyitwa Naini. Gisagara cyitwa Naini ni gisagara cyari Galilaya. Gisagara gisigura chiza, gisagara chiza. Gisagara Naini isigura beauty. Abigishwa biwe n'ishengero ryinshi bajana nawe. Ashitse hafi y'irembo ry'igisagara hasokoroka abajanye umuvyimba kuhamba. Ariko murahabona, ariko yari kinege kandi nyina yari umupfakazi. My God. Ikinege cy'umugore w'umupfakazi. Abantu benshi bo muri ico gisagara bari kumwe nawe. Umwami Yesu amubonye amutera akagongwe. Musuri nyakakana vuga ati amutera akagongwe. Aramubarira ati ntacurira. Yigira hafi y'ikigagara agikorako. Abahamvyi barahagarara. Aravuga ati muhungu ndakubariye ntivyuka. 15 wari yapfuye aravyuka aricara atangura kuvuga. Yesu amuha nyina. 16 bose bategwa n'ubwoba bahimbaza Imana batuvugishwa n'Imana ahambaye aserutse muri twebwe, kandi bati Imana igendeye abantu bayo. Twese tuvuga ati Imana igendeye abantu bayo. Iyo nkuru yiwe ikwira i Yudaya hose no mu gihugu cyose gihereranye naho Imana ihabwe icubahiro. Naye majambo mugomba ko dufata umwanya wo kuganira kugira ngo par grâce de Dieu nkomereke imitima yanyu ico Imana yandugikanye no munsi. Usomye ngaha ku murongo wa 16 ngomba kumera nk'umuntu adugira
uwari yapfuye aravyuka aricara atangura kuvuga, Yesu amuha nyina. Bose bategwa n'ubwoba bahimbaza Imana batuvugishwa n'Imana hambaye aserutse muri twebwe, kandi bati Imana igendeye abantu bayo. Twese tuvuga ati Imana igendeye abantu bayo. Iyo tuvuze kugenderwa n'Imana bisigura iki? Iyo tuvuze kugenderwa n'Imana bisigura ko nigihe Imana igendeye umuntu kanaka, n'urugezo rumwe aho Imana ishobora kugendera umuntu ku by'ukuri, umuntu akabona ikiganza cy'Imana, akabona ko Imana iri kumwe nawe. Hariho ayandi masezo aho Imana umenga rero yateguye programme, hama gutumira muri iyo programme, ugasanga ibintu byose yabitunganije, ugasanga ibintu byose birateguye, ugasanga ibintu byose biri ngaho. Wowe ukisanga mu rukurikirane rw'ibintu Imana yahejeje yamaze gutunganya. Iyo tuvuze ngo umuntu yagendewe Imana, ni igihe Imana ishiraho igakora ibikorwa mu buzima bw'abana bayo, kandi ikabikora publiquement. Ni igihe Imana hitamwo kuva mu kivunga, kuva mu gacerere, igakora ibintu mu buzima bw'abana bayo, kandi ikabikora ku mugaragaro. Ibikora ku mugaragaro igamije guha message abantu babiri. Uwa mbere uwo nyene iri cyabikorera, uwa kabiri abamubona. Imana uhereye gusoma mu isezerano rya kera, ahantu henshi Imana arakora ibintu ikavuga ngo ndabikoze kugira bamenye. Apana kubw'uwo muntu gusa, mugabo no kubw'abandi bantu kugira bamenye. Imana irabikunda kwigishiriza amahanga ku bikorwa byayo bigaragara. Irakunda ko hari gikora ibintu kugira imenyesha abandi bantu, itange message ku bandi bantu. Icambere kugira bayizere, icakari kugira bamenye iciri kwikomeye. Igihe kimwe Yohana yaguye muri confusion, Yohana umubatizi yari mu gasho aboshwa ari mu ibohero, hama Yohana atuma abigishwa biwe, yumvise amakuru ya Yesu, ababwira ati genda mumbarize yuko uwari karavuga mu gisagara ari Yesu canke turindira uwundi. Babigishwa biwe baca baraza, bava iyo bari baza kuri Yesu, basanga Yesu ariko arafasha abantu. Hama baramubwira ati Yohana dutumye ngo tukubaze kuri umwe twari turindiriye canke dukwiye kurindira uwundi. Yesu akora ibitangaza n'utwumiza ngaho. Hama cyababwira ngo genda mumubwire ivyo mwumvise n'ivyo mwabonye. Yohana afise ikibazo, agomba kumenya ninde ari karavuga mu gisagara, numwe dukwiye kubona, numwe twari twiteze canke n'uwundi. Yesu ingene yishe ico kibazo ntiyisiguye, yarakoze. Muri uko gukora baca baragenda bamubwira ati impumyi zirahumuka, ibipfamatwi birumva, ibimuga biratambuka, abanyamibembe barakira, aboro babwirwa ubutumwa bwiza. Akiri karavuga ayo majambo, bariko barabwira Yohana ayo majambo, muri ayo majambo harimo message ati uwo ni Mesiya, uwo ni wakwiye kuza. Ko Yesu yavuze ngo inyishu ico kibazo ndayishurisha ibi, genda mumubwire ivyo muri ko murabona n'ivyo muri ko murumva. Mu yandi majambo, ishengero ritagiramwe ibikorwa vy'Imana ntibapfa bamenya Imana. Iyi Imana twigisha si Imana y'amajambo, ni Imana ikora ifite amaboko, ni Imana y'ibikorwa. Ntushobora gutahura Imana ukoreshejwe na teoloji y'abantu, ntushobora gutahura Imana
biciye muri teoloji y'abantu kanaka. Imana rimwe na rimwe yimenyesha abantu mu bikorwa kanaka. Tuvuze ngo iyi ni sezo yo kugendererwa, mu yandi majambo ni sezo yo kumenya Imana ku yindi level. Ni sezo yo kumenya Imana ku yindi level. Imana hari urugezo utatopfa uyimenye mu gushikaho izokwigisha biciye mu vyirikira akora mu buzima bwawe. Hari kazelebaya, hari Imana yitamwo gushira souvenir inoubliable mu buzima bwawe. Hamwe utazopfa usuye kwibagira Imana no gukekeranya kwiriho. Ivyo bikoresha iki amasouvenir nkayo? N'ibintu ikora mu buzima bwawe aho woja hose udashobora shakuhure n'abateoloji bameze gute, bakwigisha ibintu bimeze gute, bakudemontre ko Imana itabaho, uzobuzi kandi uzobuzi ndani mu mutima wawe yuko Imana iriho kandi ikora. Mugaye masouvenir nkayo Imana ntiyakoresha inyigisho, Imana yakoresha ibikorwa byayo by'Imana hagati mubera. Kandi iki ni igihe cy'ibi bintu mu izina rya Yesu. Kazetarabaya, narimvuze ngo iki gihe ni igihe cy'ibintu nk'ivyo Imana ishira amasouvenir inoubliable mu buzima bwawe. Ya yandi nawo ca mu mwonga gw'itutu c'urupfu uzoguma uvuga ati ariko muri umwese ndumva presence y'Imana, mbwa je narabonye Imana. Azetarabaya, kimwe mu bintu byafashije muri ntaye madame reka aravuga, bone barafitani urugendo n'Imana, ntushobora kundutisha Imana. Ushaka kugira ibiki wondutisha ikindi. Imana ndamaze kuyikora gutya, ndazi Imana ndamaze kuyibona ku buryo vyo kugora kundutisha Imana. Ndiko navuga ibintu nk'ivyo umuntu wese agira ama experience nkayo, ugendana Imana pana ya pastori. Dufise ikibazo cy'abakristo bazi Imana mu vyanditswe, bazi Imana yabigisha, batazi Imana mu buzima bwabo, babonye ikora ibintu kimwe ku kindi. Ukaba udafise intaye nk'ubunye nikirasona mu mutima wawe, nagomera kuvuga ngo Imana ikuremera intaye mwene izo mu izina rya Yesu Kristo. Kazetarabaya, mandezi tarabaya. Hari ibintu Imana ikora ukamenga uri kurayirondera ahantu yobiri, ukamenga murahagararanya ahantu kanaka. Hari ibintu Imana ikora ukamenga ufise impression ko yoba yicaranye nawe ahantu kanaka, ukamenga ko yobikiya umenga wirondera ahantu iri, kubera ibikorwa nk'ivyo vy'Imana mu buzima bwawe. Kandi ndasenga muri kino gihe Imana ikuremera ibintu nk'ibi. Umukristo wose ngaha muri AMC abe azi Imana bahuye, apana Imana yabwiwe mu izina rya Yesu. Hari ibintu Imana ikora ugatangura kugendana igitinyiro cyayo, nka umenga nawo tusha ku kintu kanaka kitajanye n'ubugombe bw'Imana, ukumva umenga uri kurahinda gashitsi. Kubera iki? Waragize rencontre n'Imana, harabaye guhura n'Imana. Hari abantu baheruka experience kuvuka ubwa kabiri, ndagomba kubwira ko icyo gihe kirangiye vrem. Hari umuntu aheruka avuga ati experience yonyene y'Imana afise n'umunsi numva ubutumwa bwiza nkavuga ubwa kabiri. No. Wavuze ubwa kabiri kugira ujane n'Imana igende kwishurira ku munsi. Hallelujah. Oh sharahadagabaye.